muri iyo nama yateguwe kuri uyu wa kabiri mugwi w'igihugu hujejwe kutohoza ukuri no kunywanisha abarundi CVR yarigenewe abari mu biruhuko vy'izabukuru. Urongoye umugwi CVR Pierre Claver Ndayicariye akaba yabanje kwibutsa abari bitavye iyo nama ko yari hariwe gutegura no kuganira ku ruhara rw'abari mu kiruhuko c'izabukuru mu rugendo rwo kunywanisha abarundi. Kuba bitavye iyo nama ari ikimenyetso c'uko bashigikiye amahoro kuri ubutungane no kumvikana mu gihugu. Nakanya keza ko kwicarana n'abababoneye izuba, kwicarana bari mu kiruhuko c'izabukuru bakoreye igihugu mu mabanga atandukanye. Pierre Claver Ndayicariye akaba kandi yibukije ko Uburundi bwaciye mu bihe birangwa n'ubwicanyi bwagiye burisubiriza amacakubiri hamwe n'ibikomere vyagize ingaruka ku bisekuru vyinshi. Yabandanije kandi ashikiriza ko kubera ivyo vyakahise katoroshe kandi kababaje, igihugu cari gikeneye gufata iyindi ntambwe yo kurondera ukuri mu kubungabunga amateka no kunywanisha abarundi kugira hongere hubakwe ubuzima bwiza bw'abanyagihugu kandi ubumwe bubandanye butsimbatara. Mwomenya ko iyo nama rero yatunganijwe mu ntumbero zashizwe mu mice itatu, nko gusangiza abari mu kiruhuko c'izabukuru intumbero n'ivyiyumviro vy'umugwi CVR hamwe n'ibikorwa iriko irarangura mu kurondera ukuri kugira ngo hashigikirwe ukwiyunga no kunywanisha abarundi, kumviriza ivyiyumviro vyabo, impanuro zabo hamwe n'ivyifuzo vyabo uburyo bwiza kuruta ubundi abari mu kiruhuko c'izabukuru bo kwitabira gukomeza amahoro no gutsimbataza ubumwe mu kunywana hagati y'abarundi, ahura no gusangiza abo babana mu micungararo no mu mitumba yabo umuco w'amahoro, kwihanganirana no kubaha ubuzima bw'uwundi bahereye mu kibano. Yahamagarira abo bavyeyi kubandanya kuba akarorero keza mu gutanga impanuro, mu gutsimbataza ibiganiro vyo kubaka no mu guhanahana akaranga k'amahoro no kumvikana kugwaruka kugira ngo Burundi buronke amahoro arama.